Ndabaramutse n'abahakaze mwese abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV nimbonesha kure ibashikiriza amakuru atandukanye abavugwa irya nino aho tubashikiriza yavugwa mu mutekano tukabashikiriza yavugwa muri politike inkuru zavuzwe cane mu binyamakuru ndetse n'andi makuru menshi muba mutegerezwa kumenya turayegeranya maze mukayakurikira mu buryo bagidonido. Banywanyi bacu tubazaniye amakuru atari meza ni inkuru yavuzwe cane ni inkuru iteye agahinda ni inkuru benshi mu bayikurikiye bavuze ko ari inkuru ibabaje cane kandi yerekana ubutegetsi aho bushikanye igihugu cane cane inkuru mbi mu gisirikare c'u Burundi aho uyu muryango wa nyakwigendera ushavujwe cane n'urupfu rw'uwabo ariko urupfu yapfuye akaba ari urupfu rw'agashinyaguro n'urupfu ruteye agahinda vyerekana uko abasirikare b'u Burundi bagorewe muri Congo vyerekana amarira menshi ari mu miryango yababura babo ntibavugwe vyerekana uko ubutegetsi bwihakana abasirikare babwo bagiye kugwana muri Congo mu gihe mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yoba aronka amafaranga atari make kuri buri musirikare wese arungitse kuja kugwana na M23 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni inkuru y'urupfu rw'ino ntwazangabo hakaba hari inkuru yavuzwe cane kuri ino ntwazangabo Lieutenant Patience Gapara akaba yapfuye urupfu rubabaje cane akaba asize umuryango akaba asize n'umukenyezi yarakiri muto gose umukenyezi wiwe n'ibibondo akaba yapfuye urupfu rubabaje cane muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri ane makuru turaza kubigarukaho hari impinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste turansakanya navyo turaza kubikurikira ariko inkuru nyamukuru ni urupfu rw'uno musirikare. Ino ntwazangabo ikaba yapfuye urupfu rubabaje cane ni inkuru yababaje cane abakoresha imbuga ngurukana bumenyi abari mu migwi ya WhatsApp abakoresha Facebook kuri Twitter hose ni inkuru yakwiragiye ngira muri ko murabona ino ntwazangabo ngaha mu ifoto ni Lieutenant mu gisirikare c'u Burundi yari yarungitswe muri Congo. Murazi ko abasirikare barungitswe muri Congo abatavyemeye bapfungwa abandi bakagirirwa nabi ariko siwe wenyene kuko hari uyundi duhejeje kumenya ko nawe yapfuye uyo nawe akaba ari undi musirikare aho ubutumwa twamenye ko ari ubutumwa twahawe n'umwe mu bakunzi b'umusirikare Justin mubona batazira Livingstone akaba yari deuxième classe Justin mubona akaba yari yinjiye mu gisirikare c'u Burundi nawe akaba amaze kugwa mu ntambara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tubanze dutangurire kuri uyu nyene twatanguriye ko tubabwira yitwa Lieutenant Patience Gapara akaba atakiri mw'isi y'abazima n'intambara ya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo iriko iradutwara izindi ntwari ariko ubutegetsi bukabandanya kuvuga ko ata musirikare w'u Burundi ariko aragwanira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ku ruhande rwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo igisirikare ca FARDC abawazalendo ndetse n'aba FDLR bari kugwanya M23. Abamuzi bose kuva bumvise urupfu rwiwe bakoresha amajambo asa intore ntiramba. Lieutenant Patience Gapara yavutse mu 1991 ava ku mutumba Munanira komine Bisoro mu ntara ya Mwaro. Yagize umutima wo gukunda igihugu akiri muto bamwe mu bagenzi biwe bavuga ko atakatagize ngo abumvishe ko boja mu gisirikare kubwiwe yabona ari yo nzira yonyene yo gufasha igihugu ku ntambwe ikomeye. Yarangije ishure kaminuza ya gisirikare ISCAM muri promotion ya 46 muri ISCAM mu makambi yaciyemwo muri Somalia aho yaheruka kuva vuba. Abo bagendanye bakaba bavuga ko Lieutenant Patience Gapara yari umuntu aciye bugufi aciye ubwenge yiyumvira cane kuri kazoza ku Burundi ariko avuga make. Bavuga kandi ko yari umuntu akundana cane akaba yarafise abagenzi sinzi ari nabo batewe intimba n'agahinda kuba uwo munyakwigendera yapfuye urupfu rubabaje akagwa mu ntambara atazi. Mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka 2024 Lieutenant Patience Gapara
yarubatse urugo rwiwe muri Munyonyo 2024 yaciye arungikwa muri Nord Kivu kugwana na M23. Kuva ashikayo kubera baca bakwa amatelefone ntiyigeze ashobora gusubira kuganira n'abiwe. Ku munsi wa mbere uheze genekerezo rya 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2025 yoba yararonse uwumutiza agatelefone araramutsa bamwe mu bagenzi n'abaryango, ntiyamenye ko ariko arasezera, wari umunsi wiwe wa nyuma ku isi. Liyetona Patience Gapara akaba ahitanywe n'intambara ziri muri Masisi muri Nord Kivu, Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Liyetona Gaspard akaba yari yabaye umusirikare kugira agwanire igihugu ciwe akunda, none yaguye ku butaka bw'ikindi gihugu mu ntambara itari iyacu, aho abasirikare bacu bagurishwa nk'abacangiro ku nyungu z'akagwe gato gatwara igihugu. Liyetona Patience Gapara akaba asize agahinda kenshi mu bakunzi. Hari intwara miheto ikomeye cyane yatubwiye nijoro iti ndiko ndarira kandi ndi umugabo, umwuga wacu ntiworoshe, gupfa turagendana ariko igihugu ntikizi uwo kibuze mu rupfu rwa Liyetona, ariko igihugu ntikizi uwo kibuze mu rupfu rwa Liyetona Gapara. Iyi ntwari Imana yari yarayihurije ko ubutore bwinshi ku mubiri, mu mutwe no ku mutima. Turahojeje umuryango wa Liyetona Patience Gapara, Imana imenye guhoza no kwirura abo asize ibihe imuhe uburuhukiro bwiza. Y'intwazangabo y'u Burundi apfuye hazize intambara atazi, apfuye urupfu rubabaje cyane kandi ruteye agahinda. Intambara iriko irahitana ubuzima bw'abarundi cancana mu nzego z'umutekano. Benshi barababaye cyane, ni kubera iki Neva ariko aragurisha abana b'u Burundi? Iyi ntambara izodukwegera. Ibi vyose biri ku gatwe ka perezida acuditse hamwe na Tshisekedi kumvo y'ubukunzi bw'inda, ariko zirisha mutumba ziraririye muhama. CNDD-FDD ikiri ku butegetsi na Ndayishimiye Evariste azoteba nawe ashikigwe. Ati Patience ruhuka amahoro mon frère, turagukunda. Ati ibi bintu birababaje cyane, turahojeje umuryango n'igihugu c'u Burundi. Umuvyeyi arambabaje n'ukuri, umusirikare wewe aragwa n'inkovu apana kuza muravuga yamuhe ico nico yemereye igihe arahira, ahubwo ngo yiruhukira amahoro, nta gushogwa ngaho jewe ndavyiyamirije. Ati abasirikare bose baraja ku rugamba nibisanzwe. Mana yanje ntaco mfise mvuga, ndababaye cyane, yari umugenzi wanje. Uko bamukubwiye niko bimeze, intore ntiziramba. Turabuze vy'ukuri umugwaneza yicisha bugufi, akundana, avuga make, w'incabwenge. Imana imwakire mu bwami bwayo. Igihe cose ati reka je ndazi neza ko uyo muntu, ati jewe sinkunda politike muga reka mvuge kwijambo azize. Ati kwijambo asize ivyiyumviro vy'akagwi gato gatwara igihugu. Iyi ni imvugo icanishamwo, kuko ngo cumengo abagiye Somalia, Centrafrica nabone batumwe nako karwi, kandi narinzi ko ibihugu birungika ingabo zavyo kugira bitabarane. Ni vyiza ko twubaha ingingo z'abadutwara. Ati aba Barundi Neva amariye Congo, ati n'amacakubiri gusa. Ati katarungikayo zambonera kure ziwe ngo bazimese, ati aragapfa yitunye rurya, ati ntiruzohoma. Ati none ingabo iguye ku rugamba iba ari isi yubamye. Ati kazima atazize kumena inzu z'abarundi, azize ubutwari yiyemeje igihe yinjira urwego rw'intwazangabo. Imana imwakire iremeshe na cancana umuryango w'amaraso hamwe n'igihugu kibuze intwari. Abasigaye baraza umuhamagaro wabo ntibacike intege, nibakore ku muheto.
abo ni benshi bagiye bagaragaza umubabaro wabo, bagaragaza ishavu batewe n'urupfu rw'iyo ntwazangabo. Si we wenyine yapfuye kuko hari n'ubundi butumwa twahawe n'umwe mu bakunzi b'umusirikare Justin nimubona batazira Livingstone yari deuxième classe. Justin nimubona akaba yari yinjiye vuba mu gisirikare cy'u Burundi, akaba avuka ku mutumba wa Rukanda na zone Gasanda komine n'intara ya Bururi. Umusirikare akaba yaguye ku rugamba muri Masisi muri Nord Kivu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kwa mbere uheze igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa mbere 2025. umwe mu bagenzi biwe yagize ati narabonye utwereka umusoda w'umurundi yafatiwe muri Masisi, tweho natwe turi mu gahinda, twaramenyeshejwe urupfu rwa Justin nimubona dutazira Livingstone, twarategetswe ko kizira ko twerekana umubabaro, ko kizira kumushira kuri profile zacu, ko kizira kwerekana ifoto yiwe tukandika ko ripu Livingstone akaba yari umugenzi umwe no kwitamagara yandutira abavukanyi abacu iyo baguye ku rugamba ntibaba bateye isoni kubibuka no kubasezera ndetse no kubayaga ibyiza byabo, ntabwo ari icaha. Ndipfuza ko umugenzi wanje Livingstone nawe amenyekana ko yari intwari niyigira amahoro. Ubwo ni ubutumwa bw'umwe mu baryango. Turahojeje umuryango w'umuhisi première deuxième classe Justin nimubona, Imana ibahe inguvu zo kwihangana muri bino bihe n'intambara ibandanya gutwara ubuzima bw'abasirikare b'u Burundi. Mu minsi iheze mwarabonye ifoto yakwiragiye cyane y'umusirikare w'u Burundi yafatiwe muri Kongo Masisi. Amazina yiwe akaba ari Caporal Chef Rwamigabo Leo, benshi bamuzi kuri tazirano rya Redisi. Akaba avuka ku mutumba wa Munyika ni muri zone Kayengero muri komine Mpinga Kayove intara ya Rutana. Urugo rw'iwe rukaba ruri muri Gikoto ni mu gisagara ca Bujumbura. Nta muco ukwiye dufise ku bijanye n'ingene yafashwe. Imbuga zimwe z'abegereye M23 zivuga ko yafashwe n'abanyagihugu, izindi ko yafashwe mpiri ku rugamba. Iciza nuko abonetse ko akiri muzima kugeza ubu. M23 yafashe ikaberekana ni bazima. Caporal Chef Rwamigabo Leo akaba agiye kuba umurwi w'abandi basoda b'u Burundi bafashwe mpiri n'uwo muhari. M23 ikaba ibandanya gusaba kuvugana na leta y'u Burundi kugira itanga abasoda yafashe. Yamara Perezida Ndashimiye yari yahakanye abasoda bafashwe ngo ni abaroberi ba Rede Tabara n'akababaro n'akambaro kibara. Hari abatubajije ko uwo ari umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi. Ego cyane, abasoda b'u Burundi muri RDC ubu bambaye gutyo. Muribuka ko mu ntango bari bambaye umwambaro w'igisoda ca RDC. Twaravyiyamirije kenshi cyane kuri runo rubuga. Mu ntango za 2024 bahavuye bambikwa gutyo. Ni umwambaro udasa n'uwo abasoda b'u Burundi bambaye mu gihugu, nta n'ibendera ry'u Burundi babashirako. Tubandanya kurondera yandi makuru k'uyu musirikare nka matrikire yiwe n'ingene yafashwe, nk'uko abasirikare bafashwe na M23 basabye ko amashirahamwe y'agateka kazina muntu y'abarundi yaguma akurikirana ikibazo cabo. Tuzoguma tubaza amakuru yabo kandi dusaba ko leta y'u Burundi yotabara izo ngabo kubihakana ntateka biha igihugu. Iyi ngwano si y'abarundi. Abasoda b'u Burundi basanzwe ari intwari, ariko nta musoda gwana intambara tumva. Nk'ababanyi ba RDC dukwiriye gufasha abakongomani kumvikana, ntidukwiriye gufasha uruhande rumwe kwica abandi bakongomani. Ikibabaje gusumba n'ingene niyo RDC bitwa ko bagwanira itubaho umusoda w'u Burundi, abasoda bacu bitwa abacangero. Uwupfuye igihugu ntikimwunamira, uwufashwe aca yitwa umunyarwanda, uwufashwe n'abanyagihugu arakubitwa. Abategetsi b'u Burundi bo bafata abasoda ko ari urudandaza rushasha bubuye rubaha amadolari. Amafaranga ava muri urwo rudandaza ntaja mu kigega ca leta, ntatanga ikori kandi ntahabwa bene kudandazwa. Birababaje cyane kandi biteye agahinda. By'ukuri abantu benshi barababaye kandi bashavujwe na bino bintu. Nawe urashobora gutanga icumviro ja muri commentaire maze ugira ico uvuze
maze ko turaje dushirako inkuru uraje uronka notification maze unamenya amakuru menshi aba agiye agezweho. Ibihe vyiza rero kuri mwese, mu kanya tuze kubana mu yandi makuru.